nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko yanditse Luka. Umunsi umwe haza abantu biganira Yezu ayabashikiye abanyegalile ingene Pilato yabakurikije inkuka bari baje guhereza. Yezu arabishura ati mugira ngo abanyegalile babonye ayo yose kuko barabacumuzi kurusha abandi bose? Ndabibabwiye haba namba. Ariko namwebwe nimutihana muzoshira mutyo mwese. Canke babandi 18 basidukirwako n'umunara wa Siloe ukabica, mugira ngo bari bakoze akabi gusumba abandi bose i Yerusalemu? Ndabibabwiye haba n'intete. Ariko namwebwe nimutihana muzoshira mutyo nyene. Yezu araheza rero abaciriye umugani ati habaye umuntu yarafise igiti cifigiye mu murima wiwe w'imizabibu, ngo aze kwamura asanga ntihagirako namba. Abwira umurabira imizabibu ati raba, haheze imyaka 3 yose nza nkarondera ivyamwa kuri ifigiye sinsange ko nikirazira. Gice nakare conona ubwatsi kubusa. Nawe aramwishura ati databuja, endabanza urorere uyu mwaka mbanze nimbe iruhande ndagitabire, ubwo hari naho cyo kwama naho nigitama uzogica. Twakirize yomi inkuru nziza ya Kristu. Hahiriwe abaremesha amahoro, tubisanga muri Matayo 5:9. Ijambo Abepiskopi bagize ishirahamwe ry'inama Abepiskopi yo muri Afrika yo hagati bashikirije ababa mu karere k'ibiyaga binini. Ubwa mbere haraciye imyaka irenga 30 akarere kacu gahanzwe n'ibihungabanya amahoro ku ngero zisumbanya ububisha mu kibano no mu buyobozi bw'ibihugu, gushikaho bivyara amatati aguma yisubiriza hagati y'amareta y'ibihugu vyacu. Akarere kacu karahakwa kusambuka nk'ikirunga kirutse umuriro w'indwano zigandagaza zigasasika inganda aho ziciye hose. Ubwa kabiri, ayo mabi y'indwano afise ingaruka mbi ku miryango no ku bihugu vyacu,
aho bitana abantu bitavangura, abantu bagahitanwa n'intambara baguma biyongera ku bwinshi. Ibitigiri vy'imfuvyi, abapfakazi n'abapfakare, abahungira hagati mu bihugu vyabo no mu mahanga nyene. Turateye ivyatsi inkwezi z'ayo mabi yose, duhereye ku vyumviro n'inyigisho mbi ziyavyara, zikayakomeza, zikongera zikayacira inzira. Ubwa gatatu, umubabaro mwinshi n'agahinda dusanzwe duterwa n'urugero ayo mabi agezeko, twebwe abakardinari n'abepiskopi gatolika b'ibihugu bitatu vyo mu karere k'ibiyaga binini, ari vyo Uburundi, leta iharanira demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, twakoraniye i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tanzania kugira ngo dukomeze urugamba rwo guharanira amahoro haba mu bihugu vyacu no hagati yavyo. Turahimirije abarongoye amareta y'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko ACEAC n'umuryango uharanira iterambere ry'ibihugu vyo muri Afrika yo mu manuko ACEAC ko boshira mu ngiro ingingo zavuye mu nama yabahuje hamwe i Dar es Salaam. Twakiranye ukwemera n'umunezero abagenwe ngo bakurikiranire hafi ishirwa mu ngiro y'uwo mugambi w'amahoro unywanisha abantu bose kugira ngo batere imbere bisunze vyafunditswe i Nairobi ni Luanda. Turiyemeje kuba hafi mu gutanga intererano yacu muri ico gikorwa no kurondera amahoro bimwe bishemeye na kari gisanzwe kiri mu butumwa bwacu bwo kumenyesha inkuru nziza. Twifuza ko mu bihugu vyacu inkota zahora zisasika inganda zocurwamwo ibikoresho biteza imbere aka karere kacu nk'uko tubisanga muri Izaya 2 akarongo ka 4. Ubwa gatanu, turashigikiye igikorwa inama y'Abepiskopi Katolika bo muri Kongo Cenko kumwe n'urunani rw'amashengero ya Kristu muri ico gihugu nyene ACEAC bariko bararangura barondera ko hoshirwaho amasezerano aharanira amahoro be no kubana neza n'abandi muri Kongo nyene no mu karere kacu kose. Nkako boba bafashije cyane ishirahamwe ryacu ry'inama y'Abepiskopi Gatolika bo muri Afrika yo hagati gushira mu ngiro umugambi waryo wo kurondera amahoro muri aka karere. None rero turahamagariye abakristu bose kugira ngo bagire umugambi gwabo uwo mwitwarariko wo kurondera amahoro. Nitugamburuke ingingo y'urunani y'inama y'Abepiskopi Katolika bo muri Afrika na Madagascar
muri kino gihe kiroranye c'ikarema twihatire kongereza akanya ko gusenga, ko gushengerera isakaramentu ry'iranda, k'ingendo naguramutima, ko kwisonzesha no kugira inzira y'umusaraba turondera amahoro n'ubutungane. Ubwa gatandatu, turerekeje ijambo ku bihugu, ku mashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'inani mpuzamakungu z'ubudandaji, tubasubiriramwo iry'umuvyeyi wacu Francisco yavumereye igihe yagira urugendo rw'ubutumwa i Kinshasa muri Nzero Ruhuma 2023, ati nimureke gusahura Kongo, nimureke gusahura Afrika. Nitwemere ko akarere kacu kaguma ari ikirimbiro by'abagenzwa n'umutima w'amaronko. Bakongera ko bakagwanira inyungu zabo gusa, bigatuma ubukene bw'abenegihugu buguma bwiyongera. Ubwindwi, mu karere kacu hariho gutinyana hagati ya bamwe n'abandi. Turiyamirije ivyumviro n'inyigisho bisasira indavu bwicanyi bisanzwe vyibonekeza hamwe hamwe, tugasaba ko haba amatohoza yimbitse kubivugwa ko muri kano karere kacu habaye ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara, n'ivyaha bihohotera agateka ka kiremwa muntu wese. Tuzi ko vyamaze kwiha inkumbi, hanyuma kandi n'abahohotewe barenganurwe mu gateka tuzi bafise kabo be no mu n'uburenganzira bwabo. Ubwo umunani aribwo bwa nyuma, si ivy'imbeshere. Imigwi yitwaje ibigwanisho isasika inganda iragwiriye muri kano karere kacu. Abari muri yo tubasaba ko bovavanura n'ingendo igayitse yo kurondera guharanira ivyo bashaka gushikako bakoresheje ibirwanisho vyica abavukanyi babo. Dusavye kandi ko amareta yoshira imbere ukwicara hamwe n'abo batavuga rumwe, bakaganira ivy'ubuyobozi vy'ibihugu vyabo ku neza ya bose. Bikira Mariya nyaguhimbazwa nadusabire. Bigiriwe i Dar es Salaam igenekerezo rya 16 Ruhuma uyu mwaka turimwo. Abakardinari n'abepiskopi batumwe n'ishirahamwe ry'inama y'abepiskopi gatolika bo muri Afrika yo hagati, Kardinali Fridolino Ambogo, Kardinali Antoine Kambanda, Musenyeri José Moko, Musenyeri Fulgence Muteba, Musenyeri Vincent Habonimana, Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, Musenyeri Felicien Mwanama, Musenyeri George Bizimana na Musenyeri Salvatore Niciteretse.
iri jambo riherekezwa n'irindi mu ntunge ntanyarutsa, ijambo ry'umukuru w'inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi riherekeza ijambo ry'Abepiskopi bagize ishirahamwe ry'inama y'Abepiskopi zo muri Afrika yo hagati, bashikirije ababa muri kano karere k'ibiyaga binini. Bakristu bavukanyi dusangiye ukwemera, eka namwebwe Imana ikunda mukayikundira. Murumvise ijambo abepiskopi b'aka karere babashikirije mu bijanye n'umutekano muri kano karere kacu, umutekano muke urangwa muri kano karere, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batwibutsa ko amahoro ari ryo tunga tubwirizwa guharanira no kubungabunga muri ibi bihugu by'ibiyaga binini. Twebwe abungere banyu ngaha mu Burundi turabasavye ngo mukurikize izi mpanuro zine tugira tubashikirize ngo muzishire mu ngiro. Ubwa mbere, kwiyamiriza ivyumviro, inyigisho n'ibikorwa bitegura kandi bigakwega ubwicanyi n'intambara muri kano karere kacu. Ubwa kabiri, gushira imbere ibiganiro hagati y'abantu n'abandi mu migambwe no mu mashirahamwe, mu gihugu no hagati y'ibihugu vyacu muri kano karere. Ibiganiro bigakorana bishikana ku mwumvikano no kubana neza hagati y'abantu n'abandi. Ubwa gatatu, kwama dusaba amahoro muri kano karere kacu mu bisabisho bitandukanye. Hejuru y'ivyo turashinze igisabisho c'imisi 3 ku matariki akurikira. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 ntwarante uyu mwaka turimwo, isakaramentu ry'eranda nigirirwe kuri altari nyeranda mu masengero yose. Umukristo wese n'imigwi itandukanye nibarondere umwanya ukwiye wo kuza kurishengerera basaba amahoro n'ubutungane. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 ntwarante uyu mwaka nube umunsi wo gusenga no kwisonzesha bidasanzwe, tutibagiye n'inzira y'umusaraba dusaba amahoro n'ubutungane. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 ntwarante uyu mwaka nyene nihabe umunsi wo kwambaza umuvyeyi wacu Bikira Mariya, umugabekazi w'amahoro. Umukristo wese n'imigwi y'ukwemera itandukanye nirondere umwanya wo kuvuga ishapure no kwishikana kuri Bikira Mariya dusaba amahoro n'ubutungane. Mu kurangiza, gutegura neza indwi y'urukundo ngo dushobore gutangana akanyamuneza n'urukundo, ivyofasha abakene bacu, tutibagiye n'impunzi zahungiye mu gihugu cacu. Turangije tubasaba ko mwokwamana mwitwararika ukubahiriza ubuzima bw'umuntu,
umuntu wari we wese mutavangura, mu gusubiza hamwe no kurekuriranira, dukomeza ubutungane ngo bidushikane ku mahoro n'iterambere birama kandi biramba, ngo umuntu wese yishire kandi yizane mu vyiwe no mu biwe. Kubw'inama y'Abepiskopi Katolika b'i Burundi, Musenyeri Bonaventura Nahimana, umwepiskopi mukuru w'Igitega, akaba arongoye iyo nama.